Twashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunzi muri kumwe natwe miganiro vy'uno munsi hano muri studio indwi muri kumwe na Jodia na Nina Hazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri Isanga mukunda. Muyumva ku mirongo migufi ya shortwave ku bari mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri mu Rwanda. Kwisi hose turi live kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri commune Giteranye aho bitatura. Ndi hano Kampala Uganda. Je ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze urararitswe buri munsi saa 10. Abahinga mu vy'amagara y'abantu bemeza ko gufungura indya zigizwe n'ibitegwa gusa bishobora kurinda ingwara zitandukanye. Ibiribwa bimwe bimwe birashobora rero kurinda ingwara, ibindi navyo bigatera ingwara nk'uko abatandukanye babandanya bavyemeza. Ariko none ibiribwa bitewe vyofungurwa gute neza kugira ngo umuntu ashobore kwirinda ingwara canke akire izo asanzwe agendana? Muri Isanga y'uno munsi turabatumiriye Olivier Masabarakiza amenyereza mu bijanye n'amagara meza, yatanguje ikigo Oliver Health ishirahamwe gishinze gufasha abantu bagwa ingwara zidakira, ingwara abatandukanye bita ko babana nazo, maladie chronique mu rurimi rw'igifaransa. Olivier Masabarakiza ari muri Canada, ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Isanga y'uno munsi. Olivier, Ndagize yambu Diane, murakoze. Ego, uno munsi rero twagutumiye kugira ngo dushobore kuyaga kuvyerekeye indya zitewe ibitegwa bitandukanye ngene umuntu ashobora kuzifungura zikamufasha kumererwa neza. Ariko umuntu burya arashobora kubeshwaho n'ibiterwa gusaga, Olivier? Ego urumva ibyo kurya mu byo twita nutrition ni ikintu gikomeye ku magara. Ariko tuvuze nk'ibintu by'ibiterwa, nk'ibintu by'ivyamwa canke ama vegetables, ni ibintu ushobora kubeshaho umuntu, kuko mbere ko tuja no mu bintu nubwo biriya scientifique, kuko uravye ku isi yose la population nini y'abantu baba mu ma region rurale, donc ari nko muri Afrika canke muri Asie. Donc benshi baravye babaho batunzwe n'ibintu barima biva mu murima wabo. Si bose bafise nk'ibyo twokwita ibyo kurya by'inyama canke ibintu ntaba yaguze nko muri alimentation. Urumva uravye nk'ivyo ni exemple iri simple yuko umuntu ashobora kubaho kandi ari byo nyine bimutunze. Iyo uvuga ibiva mu murima byose biza bifise akamaro kamwe. Hariho ibiva mu murima bifise amateke, ibindi bikava mu murima bifise amababi, aho n'imboga zitandukanye. Muri uko kubaho gushasha abantu bariko barijukira kubeshwaho n'ibiterwa, ivyo biterwa byose biza bifise akamaro kamwe canke hariho ibisumba ibindi? Umva kuri règle générale ikintu ca mbere umuntu akeneye kumenya nuko ibivuye mu murima byose mu busanzwe birafise akamaro ku mubiri, ariko byose akamaro bifise si kamwe, si co kimwe. Hama n'ukuntu tubifungura canke ukuntu tubiteka osi n'igihe tubirira birafekta akamaro bifise mu mubiri. Nk'ufashe nk'akarorero, nk'umwana mutoyi akivuka, urumva gicuka kiva ku maberebere y'umuvyeyi,
hariho nk'ibyo kurya tutamuheza ko urumva kenshi umutanguza bamuha nk'ibintu by'amafuri kuko nivyo vyuzuyemo amazi, nivyo vyuzuye kudigera, kuko ico gihe umwana akiri muto urumva systeme digestif ntibiri developa gose. nko muri ico gihe ni exemple uravye nko umuntu akiri mu bebe ariko uravye osi nk'umuntu amaze gusaza amaze gushana nk'imyaka nka 70 bamaze kugira nk'izindi ndwara hariho nk'ivyo kurya kenshi usanga nabiba vyavuye mu murima bafise problème yo kubidigera. Donc iyo ni exemple. Donc urumva muri règle générale ikintu ca mbere kirimwo nutrition nyinshi dukeneye ni ivyamwa, kuko ivyamwa birimwo byose ibyo umuntu akeneye, birimwo iyo sukari ituma umuntu aronka energie, birimwo amazi menshi, birimwo na fibre kugira bituma umuntu yevita nk'ibintu vy'amaconstipation, ko amaconstipation birimwo mu symptome za mbere umubiri atangura kurwara. Hama ariko nk'ibintu vy'imboga vy'amababi ivyo birimwo aussi nutrition, ariko kenshi ivyo no kubiteka nka fibre irimwo indani yavyo iragoye ko tuyidigera mu natanje kubiteka, kuko byo dusaba guhekenya umwanya muremure. Hama nk'ibindi nk'ivyo vy'amateke canke imyumbati, ibiraya, umuceri, donc nk'ibintu vy'ibijumbu bifise valeur nutritive nyinshi gusumba par exemple nk'umuceri canke imyumbati, kuko imiceri n'imyumbati harimwo ivyo bita amidon nyinshi. Nk'iyo amidon irashobora gutera ingorane zimwe mu mubiri, ariko ntitera ingorane co kimwe nk'umuntu ariye nk'ibintu biba bivuye ku bikoko, ari nk'inyama, amata canke ivyo kurya vyavuye mu murima ariko vyamaze kuba transforme nk'imikate canke ibisuguti. Umuntu aca yibaza ko ivyo biribwa bindi biza biva mu bikoko, aho turavuga nk'inyama z'inka, inyama z'inkoko, hariho amafi, umuntu aravyihorera burundu canke yavyihoreye burundu hariho ikipfa mu mubiri wiwe abakeneye ico bita amaproteine? Umuntu abishoboye yobiheba burundu vyose akabikuramwo, kuko nta kimwe umuntu nta nutrition n'imwe dukura mu bikoko tudashobora gukura mu biterwa bivuye mu murima. Kuko n'ivyo nk'udufashe nk'akarorero nk'ivyo bavuga vya proteine, en fait ni kubera nka industrie y'ivyo kurya, surtout industrie y'aborozi, usanga bafise amafaranga menshi, urumva baragira nko ngaho biva n'ibihugu bamwo, ariko nko ngaho nk'abari muri Canada canke muri Etats-Unis ivyo bita amalobbying, kugira ba-influence nk'amategeko aussi bara-influence nk'amarecherche scientifique aba yabaye. Hari nk'amarecherche scientifique usanga yarishwe n'iyo industrie representa nk'aborozi benshi, abo nibo usanga batanga izo message zo gutera ubwoba abantu ngo utariye inyama ngo ari ikintu ubura nk'ibintu vy'amaproteine. Ariko nk'ikintu abantu bakeneye kumva nko mu proteine par exemple, ni umubiri ntukeneye proteine comme tel ngo ivuye mu bikoko. Proteine niyo irya ivuye mu bikoko canke ivuye mu biharagi, ikintu ca mbere umubiri ugira nuko iyo proteine iterezwa kuyicagagura mu vyo bita amacide amine. Amacide amine niyo dukeneye. Umubiri niyo gucafata amacide amine hama igaca ikora proteine wowe ukeneye mu mubiri muri uwo mwanya. None nk'ubuga Olivier, nk'umuntu avuga ati ndahevye inyama y'inka canke ndahevye n'iyo fi, hariho nk'abagenda kwa muganga bakababwira ati utegerezwa guha umwana wawe ifi kugira ngo ashobore no gukomera, amagufa yiwe akomere, ubwonko bwiwe bukomere. Nk'ivyo iyo ubiciye burundu mu ndya zawe uca ubikurahe? Nk'akanyama k'inka ugakurahe mu biterwa, ifi ukayikurahe mu biterwa, amata ukayakurahe mu biterwa? Inyishu yoroshe ya mbere nuvuga nuko hariho nk'abantu, hari ibisata vyinshi vyo kw'isi bakura batigera barya inyama. None nka cerveau yabo yidevelopa gute? Donc en fait ndavuga ati hari ama message menshi batanze bijanye no gufungura, ari kuri information za kera. Ubu nyiciza nuko hari abaganga hari n'abarechercheurs scientifiques bamaze kubidocumenta gose,
kuko hafete n'ubunye hari n'igisata cyo kwa muganga gishasha bita lifestyle medicine, sinzi ko twakivuga mu kirundi. Ni igisata cyo kwa muganga nka kurya usanga ari nka pediatrie, nka kurya usanga hariho abandacrinologiste. Donc icyo gisata cyitwa lifestyle medicine ni gishasha, ni kiramara plus de 20 ans. En fait n'abaganga batanguye biyenteresa umuntu nutrition, kuko ari abaganga nko muri Etats-Unis bakomeye, bakora mu ndwara z'umutima, bakora mu bintu bijanye n'indwara z'ibisukari. Bavuga ati twe turafise abarwayi, niyo tubaha imiti indwara zabo ziguma zongokerana. Umuntu yatanguye afise indwara imwe chronique, après afite zibiri zitatu zine, batangura ama recherche, bariranda ariko ari nk'amaregion par exemple nko muri Kenya batigera bagira nk'ibintu by'amakrise cardiaque, bakaraba abantu bafungura gute. Donc aca basanga abantu bafungura ibintu bivuye mu murima. Donc urumva uburyo bitema bien documenté. Donc muri icyo gisata c'abaganga, urumva n'abaganga biga akamaro k'ivyo kurya bivuye mu murima, ariko n'ukuntu iyo côté scientifique, ukuntu ashobora kubikonsera abantu kugira bevite izo ndwara chronique. Nose n'abarwaye izo ndwara chronique hari abashobora bagashika n'ahantu bakira, umuganga akabakora ku miti. Urumva hari information nyinshi na OMS hariho ama-etude yagize nk'udufashe ibintu vya proteine, bexplica nk'umuntu akuze yuko wa moyenne akeneye environ nka 56 grammes za proteine. Donc igikomeye nuko uronka quantité ikwiye ya proteine, hama umubiri ufata iyo proteine igaca ikora proteine yazo ikeneye. Hama iyo umuntu ageze iba yuzuye ahantu henshi. Iyo umuntu ageze mu zabukuru nka vitamine D irakenerwa cyane, abakuze barabizi yuko barayikenera cyane gose. Irubaka amagufa, iragira iki, wagera mu zabukuru ikanagufasha. Iyi vitamine D abahinga baravuga ko irinda amagufa, ikava mu magi, ikava mu mata, ikava uyu muntu abigiyemwo ivyo bintu vyo kwirinda izo mfungurwa zitari z'ibiterwa, nta ngaruka bizomugirira muri kazoza amaze gukura, amagufa yiwe ukazoba ameze niki? Nk'ibyo vy'amagufa uravye hariho nk'ama-etude yabaye, uravye mu bihugu bakonsoma barya ibintu bivuye mu bikoko gose. Uravye nko muri Etats-Unis, ukaraba mu bihugu nka za Norvège, ade mapays scandinave nka za Norvège, Suède, biri mu bihugu bakonsoma ibintu bivuye mu bikoko rwose, ibintu by'inyama n'amata. Ariko nivyo bihugu usanga mu bantu bageze mu zabukuru bafise ingorane nyinshi z'amagufa, bafise ingorane y'amagufa adakomeye neza, usanga bagira bijya bita vy'amafracture menshi rwose. Urumva la question, urumva qu'on se pose, qu'on doit se poser, none ibihugu barya ibintu bivuye muri poko nyinshi kwereka aribo bafise izo ndwara, kuko en fait ivyo umuntu ari ibintu vy'inyama gose n'ivyo vy'amata birafise ingaruka mbi, ahubwo bituma n'amagufa adakomera. Ariko ngarutse kuri ico kivuga ca vitamine D, nka vitamine D umuntu agiye kuraba ugotier scientifique, musanzwe vitamine D n'abo bayita vitamine D, musanzwe vitamine D ni hormone. Donc musanzwe ugiye ku zuba, donc izuba rigakora ku mubiri, donc rirastimira notre corps, rigakora hormone umuntu akeneye muri ivyo vy'ama-energie, ibintu nk'ivyo vyinshi. Urumva iyo umuntu ataja ku zuba niho agira nk'izo probleme z'amavitamine D. Ariko nk'ivyo bishika sepa gusa nko ku bantu bari mu zabukuru, mbe birakunda gushika nko mu bihugu ino bikanye, nko muri hiver usanga abantu turi mu nzu twugaranye, niyo umuntu ava mu nzu ugasanga asimbiye mu muduga cyangwa asimbiye muri bus, donc umwanya tumara hanze kugira tube expose ku zuba ukaba ari mukeyi. Ariko nk'abantu bari mu bihugu bishushe nko muri Afurika cyangwa ahandi, abantu birirwa hanze, urumva bararonka izuba rikwiye, kenshi izo ndwara ntizikunda kuhaba. Yego, Olivier urakoze ku nsiguro uduhaye. Muhinga bw'ivyuma ndabona hariho abariko baraturondera kugira ngo dushobore kubahuza nawe we bakubaze ibibazo bitandukanye. Turahera ku murongo wa mbere, hariko Israel ikaze muri isanga twagutumiriyemwo Olivier Masabarakiza.
muraho neza Diane. turaho turashima akazuba kameze neza iyo vitamine D ariko aravuga nibaza ko ndiko ndagerageza kuyironka biciye mu zuba cyane rwose vitamine irahari cyane, hari kuva akazuba. radiyo ijwi ry'Amerika turayikurikira neza cyane ku murongo wa FM. uherereye hega Israel? mperereye mu Rwanda mu karere ka Nyamagabe mu ishuri rya IPRC Kitabi mu majyepfo y'u Rwanda. Akabazo kawe kwa Olivier? Narindi namukurikiye cyane uwo mutumirwa Olivier, ariko nashakaga kumubaza hari ibihingwa biterwa ariko noneho byakwera kugira ngo tubirye bikiri bibisi tukabanza kubyanika cyangwa se tukabanza kubiteka. njyewe nkaba ntekereza yuko uko kubanza kubiteka cyangwa se kubyanika bishobora gutuma za ndwara twashobora kwirinda muri biturutse muri bya bihingwa, izo ndwara zidashobora kugira ubudahangarwa cyangwa se ububasha bwo kuturinda za ndwara cyangwa se zidashobora kugira ububasha bwo kuduha amaproteine. habamo ndi kubaza ese ibyiza si uko ibihingwa bikera uwo mwanya twaba tubirya bikiri bibisi tukabikorera isuku, ubundi tugahita tubirya tutabanje kubyanika cyangwa tutabanje kubiteka, ahubwo tukaba twabirya ari bibisi. urugero nk'imboga cyangwa se nk'amagi nk'uko yabivugaga, cyangwa se nk'amata cyangwa se nk'amateke n'ibijumba, uwo mwanya tukibivana mu murima tukibisarura tukaba twabirya uwo mwanya bikiri bibisi kugira ngo izo proteine cyangwa se izo ndwara zikira biturutse muri ibyo bihingwa dushobore kubona ubwo bwirinzi buturuka muri ibyo bihingwa. Reka Olivier akwishure. Olivier, umwanya ni gwawe. Murakoze cyane. Olivier, umvise akabazo ka Israel? Icyo kibazo mubajije? Yego. Urumva ku byo kurya hariho n'ibyo kurya umuntu ashobora kurya ari bibisi, nk'ibintu by'ivyamwa ivyonye umuntu abirya ari bibisi, ariko hari ibindi byo kurya tudashobora kurya bibisi kubera niyo wageza kubihekenya ntibyoroshe. urumva umuntu aba akeneye kubiteka. urumva ikintu cya mbere umuntu akeneye kumva, kuko iyo umuntu atetse ibyo kurya birashobora kugira ingaruka mbi bivanye n'ukuntu umuntu yabitetse, kuko niyo ikintu kiba cyavuye mu murima gishobora kuba cyavuye mu murima ari cyiza, ufate ari nk'ibiraya, nk'ikiraya bakuye mu murima musanzwe ni cyiza kugifungura, ariko nk'umuntu agitetse mu mazi icyo kiraya kiracyafise akamaro kenshi gusumba nk'ikiraya umuntu yatetse mu mavuta ashushe rwose bijya bita nk'amafiriti. urumva ukuntu umuntu abiteka ibyo kurya birashobora konona nutrition irimwo. umuntu akoresheje nk'amavuta menshi, umuntu atekesheje amavuta aratera ingorane nyinshi z'amagara. hama n'ibindi umuntu ashiramwo nk'ibintu by'amakondima, nk'abantu muri Afurika barakunda gutekesha nk'ibintu bya magi. hajya ufashe nko kuri magi ugasoma ku bintu byanditse ko harimo amaproduits chimiques menshi affecta notre système nerveux, aussi affecta na système yacu, ibyo bita système endocrinien, système y'amahormone. urumva guteka hariyo bishobora kugira ingaruka mbi utekesheje amavuta canke ushizemwo amakondima mu maproduits chimiques, ariko usi guteka la temperature iradetwiza amavitamine amwe. nico gituma nk'ibintu uteka umwanya muremure uravye nk'ibintu by'isombe kenshi usanga na valeur nutritive irimo yamaze gupfa, ariko nk'ibiraya ushize mu mazi kubera amazi ukayabizama ibiraya bigasha nk'ivyo wonye biracafise valeur nutritive nyinshi. urumva novuga ati ariko umuntu abishoboye nko muri byo twigisha kugira umuntu agire amagara meza, ashobora kurwanya n'inzogera chronique cyangwa n'umuntu amaze kuzigwara kugira atangure kuraba yuko zogabanuka canke zitoshika kure. umuntu abishoboye ikintu cya mbere nkabwira abantu ni uko nubweza kuduza kantite y'ivyamwa umuntu arya, kuko ivyamwa nivyo bifise nutrition nyinshi, kandi nivyo dufise n'ama-enzyme mu mubiri kugira dushobore kubidigera. kuko ikintu gikomeye abantu tuza kumva ku byo kurya, afite umuntu afungura kugira dukuremwo iyo nutrition mu byo kurya, tuyidigere hama dushobore kuyasimira mu mubiri,
hama igende kudufasha kubaka amaselule mashasha mu mubiri urumva igihe umuntu adashoboye kubidigera ni nk'uko umenga nk'uko utafunguye ako kantu uvuze kamagi abantu benshi mu Burundi na hehe baranayitekesha cyane ko hari abayifata nk'umunyu bakavuga ati hakoje ntekesha umunyu reka nshemo kamagi kaze guha icanga indya akanovera indya gusumba umunyu nukuvuga reko magi abayikoresha baba ariko baribesha rero abakoresha amagi bariko baribesha ariko si magi yonyene umva ibintu byose tugura bamaze kubishira muri emballage nuko byabaye transforme bitakiri bya bindi umuntu akuye mu murima urumva kenshi muri iyo processus yo gutransforme byo kurya muri industrie hari ibintu byinshi bagira hari ibintu bongeramwo n'ibintu produits chimiques ariko iyindi ngorane hari nuko nk'ibintu biri transforme bikreya iyo risque y'uko umuntu wese ashobora kwabuza kandi itafashe urabona uravye nk'amavuta umuntu atekesha urabona ufashe nk'amavuta ya olive urashobora gusanga bagize amavuta menshi ariko nk'iyo urya amafu y'ama olive ucuhaga uravye nk'amavuta avuye mu ivoka wicaye ukarya nk'ivoka zibiri cyangwa zitatu zine ubuhaze ariko umaze gukuramo ayo mavuta yonyine ukayakura mu ivoka ugakuramo n'ibindi bizanana donc risque kurya amavuta menshi ibiduze hama kandi uba ukuyemwo synergie ibyo kurya bifitaniye hamwe kuko nk'ivoka naho harimo amavuta ariko irafise amazi irafise amavitamine irafise amaminero bijana urumva ikintu cya mbere gikomeye ni ikintu cyose tugura kiri muri emballage ni ugufata umwanya tugasoma kuri liste y'ama-ingredient kugira umuntu yumve ibyo ari byo nk'ivyo birimo umuntu twigisha n'umuntu nk'abantu bafite nka telefone nk'abantu bari nk'abantu bafite nka telefone bitwita telefone za smartphone urashobora kuja no kuri internet kugira recherche ubonye ingredient utazi ukuntu imeze ariko regle generale ni uko ubonye nka ingredient udashobora gusoma ubona hanze kwivoka ivoka n'ivoka umuntu avuze igitunguru n'igitunguru ariko utanguye kubona ibintu bisa nk'uko umenga uri muri classe ya chimie canke ibintu ama-ingredient yanditswe n'ibiharuro amanimero donc ubonye n'ikintu qu'on doit éviter à 100%. Urakoze cyane reka dusubire ku murongo wa telefone Ngoboka Jean Claude ikaze Ngoboka muraho neza turakomeye wagiye he ko utacumvikana mu biganiro vyacu mu biganiro zanyu by'umwihariko ikiganiro muri Isanga ni ikiganiro nkunda cyane banyikurikiye ku munsi niyo mpamvu mba ngomba kuba natanga ubutumwa bwiza ndetse bukubaka abatuye isi yose by'umwihariko n'igihugu cyacu cy'u Rwanda nk'uko bisanzwe ni wa mukuru w'ikiganiro cy'ijwi rya Amerika muri Isanga kuri radiyo rya Amerika Ngoboka Jean Claude ni mu ntara y'Iburasirazuba ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kerwa ni mu mudugudu wa Rema ya mbere nabakurikira ikiganiro muri Isanga umunsi ku munsi ko kinyuka cyane n'umuryango wanjye akabazo kawe rero kwa Olivier twagutumiriye reka mbanze nshimire n'uwo mutumirwa Olivier by'umwihariko ku byerekeranye n'ubuzima bwa muntu ku binyampeke tugomba kukurya cyangwa se no ku binyabijumba ndetse n'ibindi biribwa bitandukanye ingaruka dushobora kugira ku mubiri yacu ya buri munsi ndetse n'ibishobora kuba byatugirira akamaro ku mubiri wacu ni ikiganiro cyiza cyane nishimiye ku buryo cyihariye byajya dusobanurira kandi na rimwe nagiye nkuramo isomo nkasanga kuko ari byo akenshi na kenshi dore ko n'ubundi mu buzima busanzwe burya ikintu cyerekeranye n'amavuta kurya amavuta menshi bishobora gutera indwara ku mubiri w'umuntu akabazo rero kuba yarwara n'indwara z'umutima by'umwihariko mu gihe hariyo amavuta menshi ndetse ibindi bintu wenda nashaka kumubaza se ko ari igihe kigera umuntu yagera mu myaka 65 y'amavuko noneho bikaba ngombwa ko ajya kwa muganga bakamuhagarika kuba yafata umunyu akaba atemerewe kurya umunyu ariko akenshi ugasanga uwo muntu hagiye kigera umunyu akasaza kuwusubiraho agashaka kuwurya akenshi buriya biba byatewe n'iki kugira ngo uwo muntu umubiri we wahindutse gute kugira ngo babashe kuba yava kurya umunyu bakamuhamagarikaho nawe urya ikindi mubaza numva ishatse no kugikomozaho
ikintu cyitwa magi koko ni kimwe mu bintu natwe nk'uko ikibazo bakimubajije ngo ko abenshi bakunda kubishyira mu biryo bavuga ngo baba bashakamo kwa kantu gasosera ka kunyukunyu ngo baba bakaryoshya n'ibiryo nibyo kuko natwe hano mu Rwanda akenshi na kenshi twe duteka indyo za kinyarwanda atari indyo za kizungu usanga akenshi umuntu yifashisha magi ugasanga arayishyira mu biryo ariko ugasanga ahanini dushobora kuba tunayikoresha mu buryo tudasobanukiwe kuko nta bumenyi tuba tuyifiteho ariko ukaba nawe yagarutse ku kintu kivuga ngo akenshi twakabaye kujya dushishoza tukareba ibyanditse kuri iki kintu tugiye gukoresha tukareba n'uburyo gikoreshwamo ariko se nka magi ko ntabiba byanditseho kandi bidakorerwa no mu Rwanda tugenda tukabigura tubivuye mu mahanga tukabikoresha kandi tukabikoresha mu buryo zitandukanye arajya kudufasha dusobanurire uburyo magi ikoreshwa tubone n'ibyo ikoreshwamo kuko abantu bashobora kuba bateka igitoki ugasanga ashyizemo magi yateka umwumbati ugasanga ateguye magi mu mwumbati yateka isosi wenda ari isanzwe y'ibishyimbo ugasanga ashyizemo magi kandi abenshi baba bumva ngo ijya mu isosi y'inyama ubwo nanone ikindi ndi bugarukeho ndagaruka ku byerekeranye n'ibi byagira ku mubiri wacu byawuha imbaraga vitamine akenshi na kenshi rero ndagaruka ku magi adusobanurire ari igira itetse n'igira ibisi abenshi bakurikira ijwi rya Amerika by'umwihariko abakozi cyane muri Isanga bagendanye n'ikiganiro cy'ubuzima ntabwo bazi amatandukaniro kuri vitamine yombi ni iyi igira ibisi nibyo rigira vitamine kurusha ibitetse cyangwa ibitetse nibyo bigira vitamine urakoze ngo nabyo ndashaka ibyo kubidusobanuriraho hagati aho ngaho kugira ngo basobanukirwe kandi ndabakunda cyane mbakurikiye 5 ngo bakaja kode masaza mu Rwanda mu karere ka Ngoma urakoze tuzohora tugerageza natwe kubyosha ibiganiro kugira uzogumana urwo rukundo kuri twebwe urakoze Jean Claude Ngoboka ntabwo murakoze cyane ego Olivier urumvise akabazo ka Jean Claude Ngoboka yita na ambassadeur w'ijwi rya Amerika kwera urukundo afitiye ino radio Okay, Jean Claude murakoze muri ico kibazo harimo nashoboye gufata harimo nk'ibisata bine amureka ndavyishure n'ingoga bo kubihereye ku munyu hajya bagira ngo umuntu akeneye kurya umunyu ariko mu bisanzwe urya munyu dutekesha siwo umubiri ukeneye mu munyu hariho elema yitwa sodium iyo sodium niyo umuntu aba akeneye mu mubiri ariko iyo sodium ntiva mu munyu gusa irashobora kuva mu byo kurya bindi byose nk'amaseleri harimo sodium nyinshi ibyo kurya byinshi birafite sodium urumva umunyu kenshi niyo umuntu amaze gukura akamubwira ngo hagarike ibintu by'umunyu ni uko batanga kugira ibintu by'indwara by'amafigo hama yatanga kugira n'izindi ndwara za hypertension kubera umunyu iyo abantu bariye umunyu mwinshi umunyu hari ujya munyu umuntu ashira mu byo kurya ariko n'ibibindi umuntu aba yatekereje nka bya magi cyangwa ibyo bita amasoya sauce ry'amasosi ya soya urumva byose harimo sodium nyinshi ni sodium baba bongeyemo urumva kantite y'umunyu umuntu ajya ku munsi umuntu aba yarengeje rwose no kantite ya sodium umuntu akeneye ku munsi aba yarenze nko ngaha muri Canada nk'amarecherche nagize kuri Santé Canada ukaraba nka kantite barekomanda ya sodium umuntu akeneye ku munsi abantu urashobora kuyirenza gusa nko ku bintu wariye muri magi canke kuri ibyo bintu batekesheje mwumva rero iyo sodium yabaye nyinshi n'ibyo byavuye mu munyu biratera ingorane nyinshi n'ibyo bita amarotension d'eau donc umubiri udashobora kurekura amazi ntihagire uzobona ari nk'abantu bavyibushe ariko mu maso ukamenga aravyimvye canke munsi y'amaso ko ntavyimvye canke ku birenge ku birenge umuntu atakibona ikirenge aho gihera naho ukuguru guhera canke mu maboko kuri articulation mu nyambarire isaha umuntu articulation itakiboneka iyo ni nka exemple kubera umuntu abantu baba bariye nk'umunyu mwinshi mu bisanzwe umunyu ujya dushiramwo canke ibi vya magi umuntu abishoboye navyo niyo biheba kuko iyo sodium irava mu byo kurya bafunguye hama tugarutse kuri ivyo vy'akanovera akanovera ni ururimi rwacu ruramenyera ikintu cyose ukimenyereje nk'akarorero nuko uravye nko muri Afurika hari ibihugu byinshi ariko ibihugu byose bifite ukuntu bifungura nimba ari nk'umuntu yakuriye nko mu gihugu nko muri Nigeria cyangwa umuntu yakuriye i Burundi cyangwa mu Rwanda
usanga bakunda ibyo kurya bifite akanovera gatandukanye. Kubera iki? Ni kubera ku kanovera wamenyereye ukiri muto usanga ariko wakunze. urumva no kwerekana iyo umuntu avuze ati byageze nshaka gukuramo umunyu, nshaka gukuramo ibi by'amakondima yo gutekesha, ubwa mbere biragoye, ariko haheze iminsi usanga wamaze kumenyera akanovera. Uramenyera akanovera k'ibiharagi ata munyu urimo, uramenyera akanovera k'uwo muceri, k'ibyo biraya watetse mu mazi ata bindi bashizemwo. Hama uwo byagoye kumenyera akanovera gashasha cyangwa akeneye ibyo twita muri transition, kuko rimwe rimwe biragoye kuva ku kintu wamenyereye kugira uje ku kindi. nk'i Burundi cyangwa mu Rwanda murabona nk'iyo nk'abantu batetse nk'isombe hariho nk'ibintu by'amababi bashiramwo kugira babihe akanovera. So nk'ibyo by'amababi ni byiza gusumba gukoresha ibyonyi biba byaje biri muri poudre cyangwa biri muri liquide, ibyo bashyizemo mu produit chimique. Donc umuntu ashobora gukoresha nk'ibintu by'amababi, ariko nk'ibindi umuntu ashobora kugira nk'umuntu afite ingorane yo guheba umunyu arashobora gushyiramo indimu mu byo kurya, kuko indimu iratanga akanovera umuntu aba amenyereye kameze nk'umunyu. Hama ku bijyanye n'ibintu by'amagi, jewe mu byo nigisha, mu byo tubwira abantu, ndabadekonseya ibintu byose biva mu bikoko, ari inyama, ari amagi, ari amata, ari amaforomaje. Ibyo byose bifite ingorane nyinshi. Dufashe nk'irigi ko wabajije question, irigi harimo cholesterol nyinshi. Nk'abantu benshi bafite cholesterol nyinshi ni kubera ibyo baba bariye mu bikoko, kuko ibyo abantu batazi ni uko umubiri wacu urakora cholesterol yayo, kuko cholesterol ifeza partie ya système immunitaire. Donc iyo dufite nka inflammation mu mubiri, donc muri iyo système immunitaire, muri iyo reaction umubiri urakora cholesterol iyo bikenewe. Urumva iyo cholesterol yindi ivuye mu bikoko, ivuye mu nyama, ivuye mu magi, ivuye mu mata, ishitse mu mubiri, umubiri ntuwuzi iciye ikoza, iragerageza kuvyelimina, ariko idashobora kuvyelimina urumva icitangura kubisitoka. Nyaje umuntu agenda kwa muganga akamubwira ngo ufite cholesterol we yaduze, ugerageze kwigabanya, bagacamuha imiti kugerageza kugabanya iyo cholesterol. Ariko umuntu avuye ku bintu byose bivuye mu bikoko, iyo ngorane za cholesterol ziragenda. Hama rero umuntu avuze nk'ibintu biri bibisi nk'amagi canke nk'inyama ziri mbisi ari bibisi, hariho n'izindi ngorane kenshi usa n'amata umuntu yanyoye ari mabisi atayatetse, niho usanga ariho source nini ya contamination, ibintu by'amabacteri, nk'ibintu umuntu akunda kumva ko habaye nk'amabacteri ya salmonella. Ibintu nk'ivyo kenshi biba byavuye ku bikoko, kuko hari igihe wumva bavuze ati ngo itomati ifo kwefita kurya itomati ngo kubera twabonye ari iby'amabacteri by'amasalmonella. Sepa itomati iba yabiteye, kenshi ni ibitungwa n'aho bororera ibitungwa, ni z'amabacteri aba yavuye akaba contamination ku biterwa bivuye mu murima. Urumva hari ingorane nyinshi zizanana n'ibyo kurya bivuye mu bikoko. Iyo ntuzenya mugabo ku vyerekeye irigi vyiza umuntu yorirya avuga ati ni hahandi ntashobora kubaho ntafise irigi. Hari abantu babaho badafise amagi, yorirya ritetse canke yorirya riciye mu mavuta? Icyo kibazo n'umutego kuri jewe nokubwira, kuri jewe nokubwira ati iryo rigi nurihebe, kuko naho uba hariho ibindi byo kurya ufise. Urafise ibiragi cyangwa urafise ibiraya cyangwa urafise umuceri cyangwa urafise ibijumba. Hanyuma ari nkamwe ni kuriheba. Hanyuma ari nkamwe avuga ndazi ko nkera abana bakiri batonya umuntu mu byo wasanga agukuriyemo, ugasanga n'igihe irigi ryakunaniye agukuriyemo kariya kantu k'indani ka jaune, akavuga ati utegereza ugafungura kajya koko kaza kangana ububi bwo kukugira ku mubiri na kakandi k'inyuma kera. Avuga ati umwana wanje ntashobora kuba hatarigi, amuhe byose, amuhe icera, amuhe kaya ka jaune canke iki. Nk'ibyo byo kuvuga ngo guha amagi abana canke ngo guha amata abana, izo ni inyigisho za kera. Ubunye hariho amadone mashasha biri bien documenté, ingorane bitera nyinshi. Ubishoboje umwana ntumuhirigi, wana nk'umwana waho biroroshe, kuko umwana ntaba aramenyera akanovera k'amagi canke inyama canke amafiriti. Donc kenshi babirya kubera twebwe dukuze twabibahaye.
kandi kenshi uravye abana turabafosa abana benshi bakiri bato usanga bikundira ibintu vy'ivyamwa kuko nivyo bisosa kuko uravye no ku rurimi obu y'ururimi niho hari amasensasiyo yo gusosa kuko ikintu gisosa nico kintu ca mbere kitwatira gufungura donc ari umwana novuga ati ari umuvyeyi kuko umuntu amaze kumva ingaruka mbi y'ibi bintu n'umuvyeyi aragira eforo niniya kugira ntasubire kubitanga ndaguha nka exemple hariho nka etude OMS yasohoye muri 2015 yerekana nk'ivyo bita amadeli meats so bidire nk'ibintu vy'amasausage amabacon donc ivyo nk'ivyo vy'inyama donc babishize mu vyo bita classification groupe 1 groupe 1 ni même classification y'itabi muri risque ya cancer donc umaze kubona amarisque ajana n'ivyo hari n'umuprofeseur wa docteur yitwa T Campbell wo muri Etats-Unis yaradocumense ku bintu byinshi bijanye nk'amata hariho proteine mu mata uriye nyinshi iratera amakanseri hari n'umudokteur yitwa Dr Neil Bernard akorera muri Etats-Unis yerekana ibintu by'ibikoko ukuntu bikontribuwa mu mafacteur y'ivyo vy'isukari umuvyeyi ca mbere nuvuga ati nuko ni ukurondera izo nyigisho ukumva ingaruka mbi y'ivyo bintu duha abana kuko umaze kuvyumva niho ucugira niyo eforo kuko uravye n'abana bakiri bato usanga babagira nka anniversaire afise umwaka umwe umwana afise umwaka umwe nta concept ya anniversaire y'igato azi nitwe dukuze tubimuforsa ko kenshi ariko arikinira ariko nk'abavyeyi bumvise nk'iyo sukari kuko isukari sico kimwe isukari n'umafu sico kimwe nk'irya sukari dushira mu cayi ari irya sukari batekesha mu magato nk'irya sukari iri mu magato isukari iri mu mafanta isukari iri mu maji abantu baguze hariho condition ya foie bita foie gras ava bari bazi ko ari condition ifata abantu banywa inzoga nyinshi kuko iyo condition ibandanye yidevelopye nitera cirrhose ya foie ariko iyo condition ubu n'abana ba 10 ans 15 ans barayigwara kuko baba expose ku isukari isukari zitsansome bakiri bato mudumva muri iyo sukari munashira mu cayi mu mafanta n'abanyoye amagato ibisuguti ku buryo umwana ushobora gusanga na adiza yamaze kugira ivyo bita condition ita foie gras donc umuntu adahinduye hakiri kare iyo condition azokudevelopa muri cirrhose donc bari amaka menshi ya cirrhose yidevelopa aroke n'umuntu atarigeranwa alcool mu buzima donc n'ivyo tuwe dukora d'abord kuheza kusensibiliza abantu tukabigisha kumva amarisque bijanye nivyo vyotuma umuntu acagira niyo effort ivyo bintu kubigabanya canke kubiheba ariko nk'amata biragoye guheba ikintu umuntu akuze no bigoye nk'umuntu aba afite nka 30 40 50 ikintu ari ubuzima bwawe bwose biragoye bwiheba kuko umubiri wamaze kudevelopa iyo dependance ama addiction ariko urashobora kugenda buke buke uzuragabanya peut-être urashobora kuvuga ati unyamagi jewe sinshobora kuyaheba ariko urashobora gutangura guheba nk'amata par exemple cyangwa urashobora gutangura guheba nka magi hama ukazuragira buke buke ziraheba ariko ku bana mu bisanzwe biroroshe iyo abantu bakuze twumva izi nyigisho hama bagakura badafite ama addiction kuko umwana amaze kunywa amafanta akiri muto yamaze kugira addiction y'isukari nico nk'irya addiction y'inzoga ya alcool ariko umwana amaze kuyimenyera biragoye kwimukura ko najya umwana aca asara ashobora no kumena ibintu mu nzu kuko arayajisa ni nk'umuntu ukuye ko kurarya amadroge dure ya heroine arashobora kugukubita ku isukari ngira ngo buke umwana nawe nyene bogerageza kuyimuvanako ariko hariho nk'ibindi baca bagaruka ngo shokora irafise akamaro hari igihe usanga harimo isukari itarimwo mugabo aho mbaza ni ku muvyeyi afise umwana uvuga ngo amata sinameza ariko abandi bahinga bakagaruka bakavuga ati amata arimo calcium umwana aza gukenera ariko arakura ariko aregera imbere haba kumenyo yiwe kugira atera imbere haba kuki iyo calcium none umwana yihojeje amata mu vyaka yamuvanako yoca ayikura he reka nishyuremwo kubiri kuri iki kibazo calcium irahari mu byo kurya presque vyose nk'ikaroti irimo calcium nyinshi gusumba amata n'ibindi abantu batazi mu ikaroti harimo calcium nyinshi gusumba mu mata calcium iri ahantu hose hama ikindi naco umuntu akeneye kumenya ni iki afite nk'ivyo vy'amata unyoye menshi birakrea mu mubiri ivyo bita condition acidique
hama yo condition ibaye en fait imwe twako ndavuga ati uravye mu bihugu bafungura amata amafromage en fait usanga bafite ingorane z'amagufa kandi bakuze kuko ivyo bintu turya bitara inflammation mu mubiri umubiri nawe uratangura gutakaza calcium yayo ico ni ikintu ca mbere hama ikindi ca kabiri ni uko hari abantu benshi bafite intolerance ku mata badashobora kugira digestion donc imwe twavuga ati ikintu kigira akamaro yishuye kukidigera hama ugakuramo iyo nutriment ikaja gufasha mu mubiri n'abana benshi rero bafite ama intolerance mais abavyeyi navyo baba bazi mais kenshi urabibona mu maconstipation bagira murabibona mu madiyare umuntu agira donc iyo n'indi problème ihari ijanye n'amata hama ikindi naco abantu bakeneye kumva amata ni iki iyo umuntu amaze kumera amenyo mu kanwa en fait physiologie du corps yahindutse donc ubu dukeneye ibyo kurya nico gituma afise amenyo twaronse ama enzyme twaronse acide ikwiye muri estoma na foi iratangwe gukora ayandi malikide akenewe muri digestion so muri ico gihe amata niwe cyatangura kuba problématique yo kuyadigera donc niho abantu benshi bagira izo ngorane nyinshi z'amaconstipation kubera amata donc hama tuvuze mu byo vya croissance bavuga nizo information kenshi kuko kenshi n'abaganga benshi n'abaganga ku ishure nta makuru menshi bagize ya nutrition nico gituma ico gisata gishasha ca medicine citwa lifestyle medicine en fait cigisha abaganga cyangwa abantu bari muri domaine medicale nk'aba infirmier kikaba en fait une certification muri nutrition iri avance kuko abaganga benshi bajya tugenda kuraba n'abajya twumva bavuga kw'iradiyo cyangwa bajya tuja kuraba turwaye benshi niho babaza kuru bafashe ya nutrition mu ishuri usanga ari nka kuru bagize muri segondere cyangwa mu mwaka wa mbere bije muri medicine donc nta nutrition bize benshi nta nutrition bize ariko kuma ari abaganga tubaza buri icyo bavuze byose ngo nivyo ariko sivyo nico bituma umuntu aguma agira ama recherche aussi n'ibintu twita ama recherche scientifique aussi n'ibintu umuntu yarazi muri les années 50 hari ibikoresho bihari umuntu ashobora kugira ama recherche ashobora kuanaliza ivyo vyo kurya akaraba ibintu birimwo umuntu ashobora kuraba mu mubiri akaraba muri cerveau akaraba muri foie donc les connaissances scientifiques nazo zizagenda zirahinduka jeje no conseil nk'abantu muri domaine scientifique botanga kwinteresa nko kuri ivyo vya lifestyle medicine bakaraba fete kujana na nutrition muri domaine médicale bigezehe ubunye ko izo ni information zishasha zimaze 15-20 ans ziko zaba documenté ivyo vya croissance kenshi nk'abantu abavyeyi bafise abana baratinya rwose noguha nka exemple ufavye nk'umwana akivuka gushika ashikane nk'umwaka unane mu bisanzwe niho haba croissance nyinshi mu mubiri kuko umwana ntaba arabona le cerveau ntibirabona amagufa n'abara baridevelopa colonne vertébrale ntibiridevelopa kugira umwana ashobore kwicara donc en fait uravye na masse corporelle en fait uravye croissance niniya tugira mu buzima ni entre 0 à 1 année ariko ugaca uraba umwana umusanzu ashobora kumwonsa gushika meme à 1 année meme à 2 ans abeshejweho n'amaberebere ya mama wiwe donc ugaca uvuga ati none amaberebere y'umuvyeyi nimba ashobora gukuza umwana akabaho neza atangorane afite n'imwe ugaca uraba mu maberebere y'umuvyeyi harimwo iki protéine iri mu maberebere y'umuvyeyi ni autour ya 5%. Donc niyo nindi exemple kwereka indication yuko ntidukeneye kurya protéine nyinshi protéine turya mu vyo kurya ifupa kwirenza za 5 à 10%. Ubwo protéine imaze kuba nyinshi itera ingorane nyinshi umubiri utegereza kuvyerimina kuko umubiri wose uragira recyclage y'amaprotéine mu mubiri kuko donc hari ama exemple menshi tuja mu nivyo information scientifique ariko juste turorero kugira abantu ntibasubire gutinya kuvuga ati ntariye amagi canke ntanyweye amata kuko nivyo bikoko izo proteine zabikuye nk'inka iyo proteine yayikuye mu vyatsi yariye ego reka twakire Jean de Dieu Hategekimana. Jean de Dieu ikaze kw'ijuru ry'Amerika. Oui, murakoze. Uherehe Jean de Dieu kandi wakoze kwihangana. Nta kibazo. Mperere Kigali mu Rwanda. Akabazo kawe. Ibibazo byanjye ni bitatu. Ikibazo cya mbere najyambaza umuganga. Si umuganga ni umucoach ni umuhinga mu by'ibiribwa. Ego aramenyereza abatandukanye ingene bafungura kugira bamererwe neza mu Gifaransa no mu coach ego. Murakoze. Ajya adufashe ni ibihe biribwa warya kugira ngo
ubashe guhangana na amibe. Muri iki gihe abantu benshi barwaye indwara ya amibe, bityo rero nkaba nagira ngo wenda yatugira nk'inama ni ibihe biribwa bikomoka ku bihingwa warya bikabasha guhangana na amibe. Icyo ni icya mbere. Ikindi kibazo cya kabiri nshaka kumubaza, hari nk'ukuntu ujya nko kwa muganga wenda nk'indwara runaka ugiye kwivuza cyangwa se ugiye kuvuza umwana, bakakubwira ngo umwana uzajye umuha imbuto rifuruwe zo kurya. Ubwo noneho nkugira ikibazo, ese ko imbuto ubona ziba zitandukanye mu mabara, ese imbuto zose zaba zihuje intungamubiri? Ko atakubwira wenda ngo uzamuhe wenda indimu, ko atakubwira ngo uzamuhe amatunda cyangwa se uzamuhe avoka, bakubwira kumuha imbuto gusa en general. Imbuto zaba zihuje intungamubiri, afashe kudusobanurira ikintu imbuto zaba zihuriyeho. Ikindi ikibazo njya nibaza, hari ikiribwa cyitwa ibihumyo. Ibihumyo murabizi? Ibihumyo ni mushrooms? Mushroom, oui, mushroom. Ese mushroom urabona ko hari ibiba bifite ibara ry'umweru. Biriya bihumyo byaba bifite we mwihariko mu mirire yacu ya buri munsi. Urakoze Jean de Dieu. Dieudonné, dufate na Siriro hanyuma Olivier yakire rimwe ibibazo. Ego. Siriro, nawe we turi kumwe, uherereye he? Hamwe no mutumirwa Olivier. Ego, uherereye he Gasiriro? Ndi mu karere ka Kayonza, umurenge wa Gahini, mu burasirazuba bw'u Rwanda. Turasaba imbabazi, murumva ko turiko dufata telefone z'i Kigali i Burundi n'ibiko birakunda, mwihangane. Siriro, akabazo kawe. Icyo mbanza gushimira n'uwo mutumirwa ku bw'iyo nyigisho duhaye anadusobanura uko twafata ibiribwa n'uburyo twabifatamo, ariko ikibazo ndi kwibaza ni ku bijyanye n'inyama uko zatekwa, kuko numvisha ibintu byinshi nk'ibyo tumenyereye bijyanye n'amagi n'ibindi bindi n'amata, twumvishe ko atari byiza kuba babiha abana, kandi tujya tubishishikarizwa kuba twabiha abana. Ubwo aho ngaho nahise numirwa buri cyo narenzaho. Hanyuma nagira ngo abashe kuba yadusobanura ku murwayi wa diyabete ibyo ashobora kuba yafata, cyangwa se n'utari umurwayi wa diyabete muri rusange, umuntu ifunguro yagafashe uko rigomba kuba riteguwe, kuko urumva umuceri n'ibindi byose urumva bigiye binyuranye. Ese gukaranga, umuntu yakaranga gute? Ibijyanye n'imboga wenda dodo, sinzi mu Kirundi uko nabyita. Dodo ni irengarenga. Adusobanuye ukuntu ese zishobora gutekwa zikaranzwe, twari abavuga ngo ziratogoswa, hari n'abazikaranga. Ibindi ni ibijyanye na bino birungo bindi nyine bashyiramo bya magi, birabyo yabidusobanuraho ko nabyo atari byiza. Nagira ngo abashe kuba yadusobanura nk'ibyo bindi nyine bijyanye na dodo ukuntu byatekwa. Inyama bavuze yuko ngo hari abavuga yuko isosi y'inyama iba ifite intungamubiri kuruta inyama, hari n'abavuga ko inyama zifite intungamubiri kuruta isosi, kimwe no ku bishyimbo, ibiharage. Amazi yo yatetswe mu bishyimbo ngo afite intungamubiri kurusha ibishyimbo, abandi ngo ibishyimbo bifite intungamubiri kurusha amazi yabyo. Nabyo nagira ngo abashe kuba yabisobanuraho, kuko ni ibintu njya numva nyine, nagira ngo nabyo yabasha kuba yabisobanuraho. Urakoze cyane, ugira umunsi mwiza Siriro. Yego, namwe mu gitondo cyiza. Ego, Olivier, umfashe tugerageze kubishura mu mwanya muto kugira ngo tuze guhava turonka akanya ko gusezerana. Turahera ku bibazo bitatu vya Jean de Dieu yakubajije. Reka ndavyishe hamwe byose, kuko byose birasa, nuko gusa umuntu aba yabajije diferama ko birasa. Icyambere nimba numvise neza yavuze ngo amibe, ivyo onye sinshobora kubivuga kuko ivyo c'est pas nutrition. Ndibaza bisanga bitera nk'amabacteri ibibazo byose bari mu mazi no nk'ibyo. Ivyo novuga ati bashobora na muganga cyangwa specialiste mu byo bya amibe. Yabajije Olivier, yabajije nimba hari igiterwa wofungura kikaza kikurinda amibe. Kuko amfete nk'indwara duterwa, amfete hari indwara bita chronique, amfete bijyanye n'ukuntu ibintu twafunguye cyangwa umuntu yagize siporo no nk'ibyo. Hama n'indwara ziza kubera twagize ama infection.
ari nk'amabagiteri cyangwa amavirusi. Ibyo onye nta byo kurya na bimwe bihari bikurinda kubigira. Amazi arimo bagiteri cyangwa ibitwa turacamo bya kovide, ayo mabagiteri cyangwa amavirusi aradushikira. Ariko umuntu afunguye ku two turasigura, bituma ibyo bintu niyo bishika mu mubiri bikaza bigasanga systeme immunitaire yawe ikomeye, hanyuma igashobora kwigwanirako. Ariko nta byo kwishobora kurya ngo ubugire. Natwe ntibijya tuvuga ati umuntu akeneye juste kumva amaregre ya hygiene nk'ibi bya kovide, gukaraba ari amazi, eske amazi avuye kuri source itari contamine, ibintu nk'ivyo. Ariko nta byo kurya ushobora kurya ngo nturonke izo bacterie canke izo virus. Ariko nabaje by'imbuto, mu bisanzwe imbuto musanzwe si ikintu cy'ikibazo gufungura. Imbuto ni ikintu musanzwe giteye kijye mu murima. Olivier ahinge gatonya ndagucemira ofete yavuze imbuto mu kinyarwanda n'ivyamwa, yabajije ngo nimba ivyo vyamwa byose bifise ivyangombwa bimwe, iciza ni ivyamwa vya vert ni vya jaune ni ndimu niki? Okay. Ivyamwa bifite akamaro kenshi, ni ivyamwa bisosa kandi birimo amazi menshi. Ibyo nibyo umuntu agerageza kurya rwose. Urabona nk'ivoka ni icamwa ariko nta mazi menshi arimo kandi gisosa. N'itomati ni icamwa, ni imbuto ariko kirimo amazi menshi ariko ntigisosa. Ariko uravye nk'ibintu ipapayi, umwembe, amatunda, amapera, ibyo nivyo vyamwa bifise nutrition nyinshi bishobora kudufasha. Kandi ivyo wonye ku mwana ivyo nivyo vyoroshe kudigera rwose gusumba kumuha ivyo vyamwa bindi. Kuko ivyamwa ni ikintu kiba gifise seeds, niko navuga mu kinyarwanda, mu kirundi tubyita imbuto. Ku mwana musanzwe ivyamwa nk'ivyo amazi menshi bisosa, urashobora kumuha ivyamwa biboneka muri region urimwo canke ivyamwa bigeze kuri saison turiko. Kuko ikindi naco nuko ibi byose tuvuga vyo gufungura dukeneye kubirira icarimwe. Kenshi musanzwe ivyamwa biza muri saison, kuko umubiri uragira amareserve ibintu ukeneye. Donc ari nka saison y'imyembe, urashobora kurya imyembe myinshi, akazoza saison peut-être y'amatunda, urashobora kurya amatunda menshi. Nuko gusa kubera amaterambere nk'abantu tuba mu mavire mu muji, ntitukizi kubaho dukurikije amalwa ya nature. Musanzwe tuza gufungura ibintu biri muri saison, ariko nk'abantu bari muri ville cyangwa mu bihugu biteye imbere ntitukumenya na saison y'ivyo kurya, kuko biguma bihari umwaka wose. Donc imbuto ibyo ari byo n'amafu y'ivyamwa, ibyo ni byiza rwose ku bana. Donc birashobora no gutunga umwana rwose. N'umwana ufise umwana akunda ivyamwa adashaka kurya n'ivyo bindi vy'inyama, ifopa kumupoksa n'umureke afite ivyo nivyo bizomuhamagara menshi, kandi uzobona azokura neza atagira n'izo ndwara nyinshi abana bakunda kugira. Usanga bamutwaye kwa muganga ngo yagize ama infection mu gutwi, yagize n'ibi. Ndafise n'umugenzi afise umwana akunda ivyama vyinshi. Donc tugiye nko muri sport, umwana we uramubona ashobora kwiruka hamwe natwe akaduga ama escalier. Ariko uravye nk'abandi bana bangana bitwa ngo bafunga ivyo bintu birimwo amata, bafunga ivyamwa amagi, n'abana bariko barakinira babona yuko atasufre bafise. Donc ivyo byose ni indication ishobora kukwereka amagara y'umwana, kugira ntusubwire ubwoba ngo ntiwamuhaye ngo ibintu bive mu vyo kurya canke iki. Hama ibintu bijanye n'amamashu, ibihumya, afite ikintu cyose afite n'ivy'amashu bitangura kuja muri kategori vyo umuntu yita nk'ama herbe. Donc ivyo mu bisanzwe je sindabikonseye kome ivyo kurya, kuko je co nita ivyo kurya ni ikintu ushobora kurya conyene ukagishira nko kw'isahani kikaguhaza kandi kikagutunga. Tufate par exemple, urashobora kuba nko muri region haba ibiraya vyinshi, donc abantu barashobora gukura bakabaho barya ibiraya vyonyene. Cyangwa urashobora gukura, urashobora kuba nk'iminsi urya nk'imyembe yonyene kuko harimo na energy ikwiye. Ariko ntushobora kugira isahani ya mushroom yonyene ngo uriko urayirya ngo uronke izo nguvu. Ntushobora kugira isahani y'igitunguru conyene ngo uvuge ngo urakiriye ngo urahaze. Donc ivyo ni ibintu bija muri kategori nita ama herbe. Twize gukoresha gutekesha buri muntu nk'akanovera canke iki, ariko kuri jewe byose ndabikonsera mu vyo kurya. Kandi kenshi ibyo usanga ari izindi ndwara usanga zitera.
kuko ibintu bitangwa byo mu ma herbe hari amapropriete medicinale biba bifise kuko n'imiti myinshi bayikura muri ayo ma herbe donc ibyo mu bisanzwe byose ndabikonsera mu bintu by'abantu bafungura ni ugufungura birya umuntu yarimye ibiraya ivyamwa ibintu nk'ivyo hama ibintu by'inyama kiguma kigaruka ku bantu bakuze nimwe twavuze bo hariho osi kuko ikintu en fait niyo nakora poza nk'amakestion nafungura iki niyo abantu benshi bagiye kuraba nk'abanutritioniste hari ikintu cya mbere benshi bibagira kandi nshaka ko mwibuka ikintu udashobora kukidigera utagize digestion nk'uko utagifunguye okay donc muri icyo gihe uvuga ati okay nk'ubu dufashe nka exemple y'ivyamwa dufata exemple y'inyama nawe utaburashika nk'ahantu inyama uziheba rwose 100% ikintu cya mbere kumenya ni iki ese ushobora kuziteka udashizemo amavuta ushobora kuziteka udashizemo ibintu by'umunyu n'amamagi hama izo nyama wazitetse kugira zigufashe muri digestion ntugire amaconstipation uriye kuzijyana amafiriti basi ntuzijyanye imboga nyinshi kuko imboga harimo amafibre komsa nk'iyo nyama utagijeye aya mafibre avuye mu mboga atuma utagira constipation hama ukavyerimina izo n'izindi nyigisho twigisha mu bya nutrition kuko en fait ibya nutrition twigisha twigamo abantu ntushobora kuvuga nutrition umuntu utamuha experience na digestion muri digestion harimo ukuntu uvanga ibyo kurya ari ibyo kurya bitavangika neza nk'inyama n'ibiraya biragoye kudigera umwe kurya peut-être inyama n'imboga ariko ubishoboye inyama ukaziheba hama aussi ufo kumenya gufungura ifo guhekenya gufata umwanya ugahekenya kuko digestion ihera mu kanwa twe turahekenya ifo kujya witonze abantu benshi barafungura kunywa amazi ibyo si byiza amazi unyotewe ni kuyanwa imbere yo gutangura gufungura kuko ayo mazi aragira acide muri estoma iyo acide muri estoma irakenewe kugira idigere izo proteine surtout proteine zivuye mu bikoko donc ntibijya bavuga ati musanze kugira ngo ugire amagara meza niyo ensemble yose tuza kuraba aussi na environnement turimo stress turimo musanze ufise stress niniya muri ico gihe c'est pas conseillé gufungura nka exemple nashobora guha nk'abantu ni urashobora kuba uhishije ufise nk'abashitsi mwagira mufungure mwese mufise akayabagu hama mugaca muronka nk'inkuru mbi ko ari nk'umuntu yapfuye mwese apeti gacigenda kubera iyo nkuru mbi yahinduye physiologie du corps kuko agiye muri iyo stress donc le système digestif yiyugaye n'abantu benshi baca bavumisa baronse nk'inkuru mbi système digestif yiyugaye akabazo ka Siriro gace kadufasha gusozera kino kiganiro arabaje ati umurwayi wa diabete ico yofungura kugira ngo afungure neza ati izo mboga zikarangwe canke ntizikarangwe muri makereka ndagahindukiza akajambo kanyuma ubwira bariko baratwumviriza bafungure gute kugira birinde izo diabete abazifise nabo bofungura iki kugira ngo bakire bice mu byo bafungura mu munota umwe uri vyuzo bukotse kugira tuvyoroshe raba ivyo kurya bivuye mu murima hama ivyo ushobora kurya ari bibisi nk'ivyo vy'ivyamwa ukabirya ari bibisi ari ivyo ukeneye guteka uraba ukuntu bitekesha mu mazi ari nk'abantu bafise ivyo bita amafu urashobora kwishira muri fu ariko wevite kubikaranga mu mavuta n'imiburiburi ugikoresha amavuta urashobora gukoresha nk'utuvuta dukeyi ariko apana menshi ariko hama ugakuramo ibintu byose bivuye ku bikoko ari inyama ari amata ari n'ibyo bavuga by'ubuki donc ikintu cyose kivuye mu bikoko kiri problematike ku bintu bijyanye n'indwara ku bashaka kwirinda indwara meko si n'abamaze kurwara hano ikindi nacyo novuga ni uko nimba ari umuntu aba twumviriza ari ku miti akurikije ibi twavuze agafunguko twavuze ifo kwavugana na muganga yamwandikiye iyo miti kuko umubiri utanguye gukora neza ya miti ifo ko muganga asura akabiraba kuko uragera ahantu muganga akugabanya imiti cyangwa n'igihe muganga gukura ku miti kuko utanguye gufungura neza nk'iyo sukari mu maraso ugatangura kwinomariza wa muti wafata kugira ugabanye isukari mu maraso donc ubunye iriska kugutwara muri hypoglycemie iyo ni condition médicale ishobora kuba d'urgence gurakoze cyane Olivier Masabarakiza nibutse kuri uwo bita umucoach nukuvuga ufasha mu bijanye n'amagara meza ukawatanguje ikigo Oliver Health ishirahamwe gishinze gufasha abantu barwaye indwara zidakira twita maladie chronique indwara umuntu agendana nazo ejo nitwasura kukwikora ko uzotwitaye muri isanga ego biranyohera iki kiganiro
kuko ushobora kutuganira n'abantu babahamagaye. Murakoze cyane. Yakoze Dieudonné Cubahiro yegeranije amajwi na engineer bari kumwe muhinga bw'ivyuma. Diane Nahazwe nije nabategure nongera ndabashikiriza muri Sanga y'uno munsi. Turasubira saa 12 mu makuru azobagezweho mu karere k'ibiyaga bigari.